Murakoze cyane Morosha umwaka n'akajambo Jenny wa François Xavier Nsabimana ni umuhuzabikorwa w'urunani rw'abacikacumu n'abakozwe ku nyabwoko yakorewe abahutu b'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri imbere n'inyuma yaho mbere y'uko birashikirize kuri teme aussi très intéressante, très intéressante et très importante. Réconciliation au Burundi, condition de son processus, Nagiramanze et pour les CV, on a yara tutumiye, gatumira urani collectif de 1972 AA, ngomira gakengurukira abadushikirije akajambo aba ari perezida wa Senderi kuri iryo jambo yashikirije yatangurira ibikorwa ndetse abaru yagomba yadushikirije ikiganiro irya filime y'urugenzero bwa kabiri ndayiravye ibyo bivugwamo birateye agahinda ngo biravura bikongera bikigisha kugira ngo sosiyete ishike kubana abantu biyemeje nk'uko Morosha bivuze inyishu zo kunyegeza ibyabaye inyishu no kubivuga tukabitorera inzira hanyuma abantu bakabana sosiyete etant uriya muntu yashikirije irya jambo ikiganiro yavuze ati la justice transitionnelle est au service d'abord des victimes. Yanezereye cyane parce que yavuze n'urekikire kimusoma niyaba rero la justice transitionnelle iri d'abord à notre service. Les victimes barundi bati barabangana fisi kibazo kubijanye na réparation. Turetse ibi bya réparation rusangi uri yashikije ikiganiro yanavuze neza kiretse ko yibagiye ikintu kimwe yaguhera yavuze ati muri réparation rusangi habaye brassage des corps de sécurité et de défense. Oui, c'est bien. Harabaye ibakwa ry'amabarabara avuga Carlos Muyinga ncandamubwira ko hariho na Ngozi Gitega aho washobora kuva Ngozi Gitega ukahagira amasaha 5 ushobora kuhagira isaha imwe. Ibyo ni ibintu bya réparation rusange mugabo hariho indi réparation rusange ikomeye yanavuzwe muri irya filime ijanye na le génocide intellectuel abantu badakunda kuvuga ngo yarabaye n'iki gihugu. C'est la construction d'écoles. Harabaye iyo réparation bijanye no kubaka amashuri n'iki gihugu muzi yuko amashuri yarameze mu myaka ihitiye kugira upase du cycle inférieur au cycle supérieur igikorwa nuzabari ngaha mugize amashi dushimire leta n'ukuri uravye discrimination yari mu mashuri umuntu amaze gukwicira mu bwenge abakubijeje n'abazokudefanda n'abazofurose or kugira uca amashuri ico kintu batubwiye réparation rusange. Ubu rero sur le plan de la réparation individuelle, vous savez la CNTB yari yamorosheje la phase nziza kandi tutenguka mugo murazi y'uburyo mu wahagaritswe ibikorwa leta ikavyimurira muri CVR. Ndashaka gusaba perezida wa CVR aduhumurize uko abantu bariko baridoga ibiti kugira ngo abasahuwe utwabo batunganirizwe. Ndakeneye abantu ko perezida wa CVR agira ico atubarako kugira ngo victime bahumurizwe. Hanyuma ikindi kigira tatu ni iki kijanye no kunwana. Urya yadushikije amajambo muri bimwe yavuze
yavuze yuko siguro y'ukunwana hari bamwe babifata ngo gukundana abantu bagakundana hanyuma bagashira hamwe harya twe tuvuga tuti se nukunwana n'ukuri mu kirundi barayamaze bati nta gutanga ica ndafise bisigura yuko uyu mugwi dufise twabwirizwa kubona misi yose urimo abantu bakundana urimo abantu bashira hamwe. Or de par l'histoire ça aussi c'est la vérité twarabonye nk'abakomiseri twari tuzi qu'ils sont rompus en termes professionnels, rompus en termes de probité à l'instar y'umukomiseri yitwa nka Deo Hakizimana, à l'instar y'umukomiseri yitwa nka Ngabo Léonce. Hanyuma d'ici dernièrement twarumvise abakomiseri harimo witwa Aloise Batungwanayo, excuse, Aloise Batungwanayo, n'umukomiseri yitwa Pastor Clement Noah Nziza. Abo bantu turumva yuko n'ababyihagarira babura. Monsieur le Président, twashaka yuko wanyu ugirwa n'abantu bakundana kugira batwigishije abantu bashira hamwe. Mutubwira icatumye abo bakomiseri babiri twari tuzi qu'ils sont rompus professionnellement et rompus en probité muba mutakiri kumwe. Ica kane arico mbereza ko itegeko riravuga ngo rigenga umugwi ati chaque année la CVR présente un rapport au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat réunis en congrès. Ivyo turamaze kubibona mwabikoze baciravuga bati muwamubwira ngo bapresente le rapport d'état hanyuma itegeko rirabandanya ati iyo rapport d'état imaze kuba approuvé par le Parlement, le chef du gouvernement abwirizwa gutonga tous les 6 mois imbere ya Parlement kugira ashikirize l'état de mise en œuvre des recommandations issues de son rapport d'état. Monsieur le juriste, c'est qui était pour vous? Ok. Le 20 décembre 2021, nous avons présenté un rapport d'état devant le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en Congrès. Nous avons une qualification qu'en 1972-1973, il y a eu un génocide qui a été commis dans ce pays contre les Bahutus Barundi. L'état de mise en œuvre, Yibikurikira, il y a une qualification qui a été approuvée par son Parlement en termes de la loi pour la reconnaissance légale de son génocide, ainsi que les autres lois mémorielles. C'est-à-dire la loi en rapport avec les réparations et la loi portant la répression des négationnistes. Enfin, je termine. Twashaka gusaba nk'uko n'abantu babivuze akazi ka severe ntitukagire elastique. Amategeko arafise icyo avuga, aravuga ko severe imaze kuduha ukuri ukuboko yahejeje kubivuga iraheze igapasa témoin ku yundi mugwi. C'est la loi qui le dit. La loi est dit, mais c'est la loi. Ni muduhe ukuri
hanyuma iyo yindi komisiyo nayo ize imete en œuvre ibisabwa by'ukuri mwarose. Mais en attendant nashaka kubasaba biriya bintu abo mwarangose basabye, hari ibintu byinshi nk'uko mon colonel secrétaire permanent du ministère de la Défense yabivuze, que vous pouvez aider l'État mukabitransforma en fiche de projet. Izo fiche de projet mukaja muzisubita au gouvernement, quitte au gouvernement kuzirepartisa selon le ministère de prédilection. Je vous remercie.